Mwandikira Mufasoni yatsinze kuva mu sena y'intango ya Mufakatsi afite imyaka 80 gushika muri sena y'intanyuzwa n'umushikiranganje w'ubutungane aramurenganura arategeka arenganura no kuvuga yarafakaye ivye byose baca bitwara n'umufasoni Mufakatsi yitwa Roza kana muvuga izina kuko aragowe kandi ararusha ababu ariko barakora ivyaha bitandukanye amavyora bica abantu habu ariko arabura abaprokirere no ministre public n'amasentare n'abacamanza mu masentare bafite ubasha izo manza bazica umushikiza manza mu kugizenza wa republika Mufasoni Roza ntaromere nkarontari ruhara yaje rumukizwa mugara tovye ibintu ashashinga ikirishwa ngo commission muri parquet general ya republika umuntu abantu bivye umuntu bishe umuntu barenganije umuntu bafise imivyango ndagonde impapuro za fraude foiza edofo bacamushikira bakavugana dose agacaye kubita muri commission wa mwene igihugu naho nikora nyarucari akaguma arenganywa ya dose kazoguma iguzunguruka muri commission kugira ivyo bamwivye abishe umuntu abakoze bya furambi bagume biryoherewe bimerera aho dossier zibe ziribagiwe kubera cyayi commission procureur Ronald Agenda yari yasinye Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa mu ishirahamwe Arishoto ishirahamwe mu byo rigwanira harimo agateka kazi na muntu hari mu kiganiro namenyesha makuru aho yariko ashikiriza amakenga afise kubijanye n'intunganyo nshasha y'amasentare aho amasentare hagiye kuzoza arabarizwa mu mazone umugambi ngo ari mwiza ariko Vianney Ndayisaba avuga ko hari akagihaze kuko ngo abazorongora canke abazoca imanza bashasha batarashigwaho reka rero twumvirize bitari bike yashikirije kubijanye n'ivyo Vianney Ndayisaba Mishama Joto turamutse dutanga iganiro kubanditsi n'amenyesha makuru kubijanye n'itegeko ryasinywe itariki 12 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 ryasinywe na yecho mu gihugu cy'u Burundi itegeko rishiraho amasentare mashasha ndetse n'amaparike yayo gushika no ku masentare y'intango kwizone yose igihugu mu ntumbero nabo twabonye muri ejo twage turumva yo gukomeza ubutungane twagomba tugice tuvuze rero ku mpamvu ivyo tuko turabona itegeko ni giza ryaragiyeho itariki 12 kwezi kwa gatatu ngo twabivuze umwaka wa 2026 mu gihugu cy'u Burundi yarisinye mugabo ro gushikisa igitwa tugombye kugico tubivuze kuri Arishoto gushikisa tuko turavugana iri tegeko ku ngingo ya ntirashirwa mu ngiro nkuko byagategezwa kuba rimeze kandi ririko yatera bizana ingaruka mbi zimwe mu bene gihugu bitura inzego z'ubutungane atwagomba tubabwire tubamenyeshe impamvu wituravye ingingo cyo bita article ya 12 iri tegeko ivuga yuko ibintu byose bitandukanye n'ingingo birahagaze no kuvuga majao make mu mategeko tubona yuko guhera itariki 12 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 no kuvuga amasentare yose twita amasentare y'igihugu akukira intara za kera amasentare y'intango akukira amakomini ya kera harimo no mu cyaro zitwa meri ya Bujumbura no kuvuga ivyo bintu vyarahagaritswe n'amaparike akukira amasentare n'amaparike ya Republika y'intara zahora zari 18
twongeye ko na zitatu z'amakomini atatu yahoze cyitwa meri ya Bujumbura, Mukaza, Ntahangwa na Muha, vyose vya isa tukuvuga itariki 12 ivyo aho masena yo no maparike na masena y'intango mu mategeko nibikibaho. Aha muri ejo tugombye kuvuga iki rero? Ubu tugiziganiro itariki 8 no kuvuga hasigaye iminsi ine gusa ukwezi guhere mu gihugu cy'u Burundi, amaparike n'amasentare twavuze y'igihugu n'amaparike y'igihugu ya Republika n'ayintango y'amakomine ya kera vyarafuswe ntibigikora. Mugabo tugatangara ukuntu ivyo vyafuswe n'ingingo kuva itariki ukwezi gomba gusaza imisi 14 bitakibaho bibandanya bikora, bikakira bene igihugu babitura bagaca imanza, ndetse n'icyo twita ministère public amaparike agafata n'ingingo zo gufunga abantu no kubafungura kandi atawubasha bagifise mu byo twita competence judiciaire. Twishimikije ingingo ibwirizwa nimero 1 akarongo hagaze 26 yo kuwa 26 mwaka wa 2023 risubiramwo ibwirizwa ryo kuwa 17 twarante mwaka wa 2025 ku karongo karyo ka 8 karavuga karatomara neza yuko amasentare n'ivyicaro vyayo n'igitigiri bishigwaho n'itego ry'umukuru w'igihugu bigaca bitangura gukora. No kuvuga ubu rero twabitegeko abacamanza no munsi batwara amaparike twagomba tuce tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko tumenyeshe umushikanje w'ubutungane n'umukuru wa sentare Ntanyuzwa twishimikije ingingo ya 10 y'iri tegeko rishasha rishira amasentare mashasha yuko bagiye mu gacerere mu gihe uno munsi two turavugana atabutungane atanzego z'ubutungane zihari zemewe n'amategeko, kuko amasentare mashasha n'amaparike nta bacamanza n'abamagistra barigera bashigwayo kandi n'abazirongozi nshasha ntabahari. No kuvuga maja market twabatumeje muri ajeto yuko dukebure mushanje ubutungane, dukebure mushikiza mukuru wa sentare Ntanyuzwa, cyo tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko turavye amategeko baronda abanyamategeko babizi mu nzego zabo, ingingo ziko zirafatwa n'ubutungane n'amaparike atandukanya yahora izo ngingo mbe bazozitwa ngwiki, zizokwitirwa iki? Umwene gihugu yatsinze urubanza muri ikiringo tuburamwe iminsi 4 ukwezi guhere, mu gihe yatsinze urubanza rogwanka ko gwaciwe n'abantu badafitiye uburenganzira, mu gihe umuntu yapfunzwe agafungwa muri ikiringo amasentare ataraja kugira ngo amategeko yubahirizwe, ufunzwe hamwe aro kwitwara akitwarira igihugu n'abamufunze ko yapfunzwe n'abantu kuri manda ya procureur cyangwa mu magisa adafise ubwo bubasha, izo ni aho nta kosa izo baririmwo. Izo rero ni ingaruka mbi cyamvuga hanini sinovuga umukuru w'igihugu, ngomba mvuge abatwara ubutungane ku ngingo ya 10 natomora neza yuko ubushanje bw'ubutungane bufatanije na sentare Ntanyuzwa ku ngingo ya 10 baca batomora vyihuta bagashiraho n'ingingo merekeza kugira iri tegeko rije mu ngiro. Habuze iki? Sentare Ntanyuzwa ntanze gifise yaravuyeho rero muri ico gihe tukivuze kubera iki? Tubivuze ku mpamvu dufise ivyemezo muri arishoto kuba twitura yuko hari imanza ziriko ziradindira
n'izindi zabuze cyo twokwita orientation kubera abahagarariye amasentare n'abacamanza mu masentare atabubasha bafise kukucizo manza. Ndabakarore muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro ya kera, twege muri joto twayiko turakurikirana urubanza rw'umupolisi yishe umuntu hirya hejo haheze muri Nyabihanga. Nukuvuga aho sentare nkuru y'igihugu ya Nyabihanga, bambe sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro ya kera na parike ya Republika ya Mwaro ya kera. Mwitaho dufise no munsi hari sentare y'igihugu ya komine ya Nyabihanga na parike nkuru ya komine ya Republika ya komine Nyabihanga. Nukuvuga wategezwa kuba urubanza rw'ikibiriraho. Jewe naratelefone abacamanza batwukira sentare nkuru ya Mwaro na parike ya Republika ya Mwaro, baranyemeje yuko byumvikana karubanza rw'ikibiriraho enfraganderi mugata competence bafise yo gukora urubanza. Arosha niyumvira none ko fraganderi urubanza rw'ikibiriraho rufise ikiringo rumara, sentare yafise ubasha competence Nyabihanga na parike ministère public yo kwisezisa sentare ibiringo bimaze guhera. Birocha bigenda gute? Bigende gute? Uvi impamvu tubishikirije kugira ngo abari mu nzego zo gutungana ntibishinge kwicarira mu ntebe, ntibishinge guhora ariko ntibaraba amategeko y'igihugu kariko arahonyangwa kandi ari cinzego z'igihugu zabashiriyeho bahembwa amera y'igihugu kugira batunganiza bene igihugu ntibabo majuragirika. Nkuno munsi ndabakarore hari abantu nk'ubu akarorero ngomba ndabakaroro kamwe nk'ubu ari muri komine Gihanga ya kera, yari sentare ya Gihanga y'intango ya kera, ubu harimo igice ca zone sentare y'intango ya Buringa. None nkuba gushikisa aho muri sentare y'intango ya Gihanga ni waza guca imanza za sentare y'intango ya Buringa, barafise competence. Harabacha yumvira mu tungane ngo ntangora gute ngo la continuité de pouvoir, continuité c'est la violence de droit. None tumaze kuvuga yuko ibintu byose ingingo ya 12 navyanditse ndetse somo byanditse ingingo yose ya 12 mu itegeko. Ikindi cyose gitandukanye n'itegeko binyuranye kirahagaritswe. Nukuvuga sentare itari ngaha itanditsa yarahagaritswe nene hagaritswe. Tuvuze sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura, parike ya Republika ya Bujumbura iki ifata ingingo kere competence ni mbeya abama imanza zabaye ntabanduka abene igihugu bajuragirika babuze abadishira mu ngiro ntabahari abakora ibyaho no munsi nabahaye akaroro k'umupolisi je muntu Nyabihanga bavyumvise ababu ariko barakora ibyaha bitandukanye amavyora bica abantu habu ariko arabura abaprokirere no ministère public n'amasentare n'abacamanza mu masentare bafite ubasha izo manza bazica. Turasavye ngirisho mukuru w'igihugu itegeko ryaragiyeho nitubona muri ejoto irindira ryo gushaho inzego zo butungane kugira ngo no kurungika abacamanza mu masentare kugira ngo umwene igihugu abandanya atunganirizwa. Dusavye ko bodushira abacamanza muri do sentare iteko rikaja mu ngiro vuba na bwango. Tugasaba yuko hoshigwaho indongozi z'abo masentare n'amaparike vuba na bwango. Kini naco turasaba yuko ito ryaragihego ntibapfe kurungika abacamanza bataye ikoresho naho bakorera ameze neza kwiki, kuko turabona mu masentare ma komine menshi yego baragwije amasentare igihugu n'amaparike mugabo nta maparike n'amasentare tubona
ntabyo tubona, ntitubona n'uburyo bwavyo. Turabona amazone amasena y'intango mugabo nta mabiro tubona, kuko niba bakorera mu kirere dusaba yuko inyubakwa zibereye ubutungane bibaho, kuko iteko ndibaza twarumvise intumbero ivyo nyiri cyo mukuru yagiye ashikiriza mu nama zitandukanye, yavuze ko agomba yegereza ubutungane abene gihugu, agomba intwaro n'ubutungane bakurikirane bigende neza. Turasaba rero yuko baca bagira ko babaho uburyo bukwiye, tidusuye kubona aho porokera agenda n'amaguru, aho se ntayidagira ni moto n'ikinga, imanza zikagandana gushirwa mu ngiro. Kandi bace bihutira abacamanza mu rwego rw'ubutungane, nshimishimira kubivuga, ni urwego rurangwa n'ibiturire mw'abantu, ibiturire gusa warapfuye, rurangwa n'amanyanga. Rwo gutungana rurangwa munsi no guca imanza za ngondagonde zikamara mama ni minoti ndaruce. Kuri ico rero dusaba yuko yeco mukuru w'igihugu yo turondera abafasoni n'abagabo canke abashinga ntahe umwese ko acemera bijunja n'ijambo bimvuga kuri, atari babandi batazi guhagarira ukuri, batamika ijambo, wa wundi baha ibihumbi 10 ibihumbi 100 timfungira umuntu canke hindura dossier n'ufise ivyemezo uvuga atafise. Nadutorere bamwe bataboneka mu misi yahera mu busembwa no gumiza abantu mu munyoro abarekuwe, guhindura imanza za civile zisanzwe izivyaha. Bamwe bafata umuntu yatsinze bakamubuza bakanga kumushikiza ivyo yatsindiye, babanje gupangwa n'abatsinzwe canke harimwo abantu bakomako bihanganje kugira ngo umuntu yatsinze akagumarira atakamba ivyo wakabibura ku mugaragaro ubutungane buhari. Je nagumana bakarorero nyirico mukuru w'igihugu twagomba tumusabe kabisa, je nagumana bakarorero twagomba tutakarorero muri Alishoto dufatiye ku vyemezo dufise, kugira ndoswe kubona ivyo twabonye mu misi heze. Harahindutse cyo no kuta ministere publique amaparike abatwara amaparike yose guhera kumushikiza manza mukuru kigenza wa republika kumanuka gushika ku maparike asoya akukira amasena so imanza makuru amaparike ya republika mu ntara za kera. Twarashimye yuko abari bazingamizwa gwego bafungira abantu busa n'abari mu munyororo bejejwe n'abarusi mu cyo mukuru w'igihugu bakaguma mu mvuto ku nyungu za batozi noti batakogwa koko basubirijwe. Nukuri mu gwego twita ministere publique mu mapariki ngona benshi yuko abantu bose bari bafunzwe benshi, twari dufise duruka ngana bavuga yuko twari dufise abantu barenga igihumbi bafungiye igano hino bejejwe abarekuwe ikibagi igihugu cy'agatega abagi igihugu n'umukuru w'igihugu abamaze umunyororo dusigaje abantu ndwi gusa. Inzego z'ubutungane cyitwa ministere publique amaparike duhere kumushiza manza mukuru w'izinzo za republika umufasoni Rose nabo bari kukimanza jembe no basabira uko nka bose bo kongerwa bagashigamo bandi kuko bakoze neza baturekura abanyororo. Tuze turashima ivyo tugaya ivyo dushima tubishime, abantu nk'uko gashizeho ni beza vraiment. Muganda ndabasaba n'umushikiza manza mukuru w'izinzo za republika umufasoni Rose ntaromere nkaronari Donara zaro mukizwa mugara tovye ibintu ashashinga ikirishwa ngo commission muri parquet general ya republika. Umuntu abantu bivye umuntu bishe umuntu barenganije umuntu bafise imivyango ndagonde impapuro za fraude foiza edofo bacamushikira bakavugana dose agacaye kubita muri commission wa mwene igihugu naho nikora nyarucari akaguma arenganywa ya dosi kazoguma zunguruka muri commission kugira ivyo bamwivye abishe umuntu abakora ivya furambi bagume biryoherewe bimerera aho dossier zibe ziribagiwe kubera cyayi commission procureur Ronald agenda yari hasi.
rero samushikiza manza mukuru gizenza wa Republika umufasoni Rose nabo bakorana twabishima ko ijya commission baciye bayifuta no parike yose bayifuse ubimanza zinyaruka n'abafunzwe babafungwa mugabo rero mu masentare nukuri kw'Imana abatwara amasentare y'igihugu duhereye muri Cour supreme sentare ntanyuzwa duhereye muri sentare ntanyuzwa nakugira umugenzi mu rugo jewe nafite ivyemezo kuko bifise imanza urutonde duhereye muri sentare ntanyuzwa nyirico mu rugo haragwaye kugira dukosoreye amaparike ministre public muri abo mushinge duhereye muri sentare ntanyuzwa udukuburire ukubure uje mu matwara amasentare asoye imanza ukubure uje mu matwara amasentare makuru ya Republika bitwa amategeko amakuru d'apere TGI amasentare intango kubura udohe bazima bwa butungane mu itegeko wasinya kugiza bene gihugu ubutungane bibi bintu bizima bibereye icifuzo twese abene gihugu tuvuga ati twego amashyamba adanyiza politike n'agateka zira muntu tugomba ubutungane mubereye kuko ari ryo soko giterambere atagira ubutungane ntihagira iterambere atagira ubutungane ntihagira amahoro abantu baricana bakihanira abatagira ubutungane ntihagira intwari bereye ntihagira demokarasi turagusavye uhere muri sentare ntanyuzwa ku mutwe n'abayitwara je ndabivugisha nukuri hari imanza z'abantu banduka zigacibwa abene igihugu bakitura amasentare yose imanza gisaganirizo izo manza batwara amasentare bakaziboroka gushika n'abatwara sentare ntanyuzwa bonyene bagategeka yuko abarenganijwe abatsinze barashikira ivyabo kubera inyungu bavugana n'abatsinzwe je nabareke umukuru wa sentare ntanyuzwa muri bakarore hari tariki zere mwandikiwe n'abakarore namarike heshi hari tariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 digateo bwabwiye risohotse ko yagumye umva sentare ntanyuzwa yagumyeho kuko yagumye competence guma territoriale kwari kuno sentare ntanyuzwa baye ko pomukuru igihugu mujanje wa mbere nukuvuga numufasoni mumva ndabwira kamara mazi numufasoni yaratwandika imnejoto aratwitura engi yaratwandikiye no numufasoni yaratwandikiye imnejoto aratwitura twe turandikira umukuru wa sentare ntanyuzwa je naramuvugiye no ku telefone namwe turamwandikira umufasoni yatsinze kuva mu sentare y'intango yamufakatsi afite imyaka 80 gushika muri sentare ntanyuzwa n'umushikiranganje w'ubutungane aramurenganura arategeka arenganura no kuvuga yarafakaye ivye byose bacha bitwara n'umufasoni ufakazi yitwa Rosa kana muvuga izina kuko aragowe kandi ararusha umufakazi yitwa Rosa haci imyaka ndio kubgaye Rosa kuri dossier razwe ko narike mukuru gihugu umukuru wa sentare ntanyuzwa namayiko mukuru gihugu no kuvuga irafaka ivyo byose haza abantu mugabo bavye hanze kubitwara baraburana gushika hose nari abatandukaniriza uko vyogenda mugabo ho amasentare nta asanzwe TGI nta hango agomba kumushikiriza mugabo umukuru wa sentare ntanyuzwa acavyanga agacategeka yuko umufakazi ahabwa urubanza rushikirizwa babanje guhindura kamere y'urubanza rw'abantu banduka n'umushikanje w'ubutungane yemeje kwa kundi abanje no guhindura na sentare nyine atwara ntanyuzwa ivyo yemeje twe twaramusavye umugi cyatobaje rero tumaze kubimwereka birahora bamwagiriza yo bacahondira amanyanga avuga ngo uwo munyokuru ngo ntiyanditswe tugira amahirwe buramatayi ntanza bujumbura acandika prokeje nayo yuko neza uwo mufakazi cyamwandikira Otera bujumba cyamwandika yuko umufakazi yanditse cyo mategeko acaramushira ko negise do mariage ayo yanditse umunani muri ona yanditse mu mwaka mu 180 igihumbi cyenda 180 muri umvira neza muri sentare ntanyuzwa muga mu nyuma
agategeka ugaca mu telefone ngo bivuye muri civil muri parike ngo bumvishe yuko uwo munyokuru ibyo sentare yamuhaye yuko igice nk'ibisigi bimufasha gushika ro kwita Imana abana baronka igice ngo nagabure nk'abana kandi ingiwa sentare bivuga